Inyuma y'ishure shingiro harategekanijwe ubuhinga bwo kwigisha bita pedagogie d'intégration bushingiye kwitsimbataza ry'ubushobozi bw'umunyeshuri. Ariko kubera abigisha batateguwe neza, abanyeshuri nabo bakava mu mashuri shingiro bafise ibihengeri, indinganizo z'ivyigwa nazo zikaba ndende, ubwo buhinga bukoreshwa nabi. Ko leta yamaze kwemanga ko igisata c'indero cugarijwe n'ibibazo vyinshi harimwo n'ivyigwa bidatunganijwe neza, vyari ngombwa ko hakorwa impinyanyuro nshasha, harimwo no kugarukana bimwe mu ndinganizo ya kera nk'uko vyari vyaranasabwe mu nama rukokoma yari yerekeye indero. Ariko nk'uko umushikiranganji mu vyajejwe harimwo indero yabishikirije imbere y'inama nshingamateka, bisaba uburyo bwinshi, kuko kiretse gusubiramwo indinganizo harimwo kwigisha abigisha kugira baje ku gihe, hakagwizwa n'ibitabo kandi hari n'ibikorerwa mu mahanga. Aho biruko mu runani rw'amasendeka mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB, dusaba leta kurondera ubwo buryo bukenewe ku neza y'urwaruka n'igihugu. Impinyanyuro nshasha zokorwa intambwe ku ntambwe kandi zateguwe, zigakorwa kandi n'ababishoboye, hatibagiwe abigisha, kuko ivyigwa bidateguwe neza aribo bikorera umutwaro.